ibintu bito bito tuvuge basi bya uca wibuka ntibarakubwira kuja kuvuga imbere y'abantu ukazumva icura cyaje cy'amacaca ndimvuze nuko ndimvuze bivuze ko ingize stress nza mbona icura kije mu ntoki ku mubiri navuze mu mutwe ubumvuze ku mubiri gatatu mu migenderanire hoho birasa n'ibyo mu mutwe ugasanga abantu bose bahindutse abansi bagatangara ne twapfuye ikintu uyu muntu kubera mu boss wacu yaraparakinga imodokari akahita turamutsa ubwo twataramukije nibiki kumbe afise gupfa nabi yajashwanye n'umugore canke umuntu kwibara mu kufye priority kandi se bwamba mu kufye priority canke yibaza ahazokura igitoro yahabuze ivyo rero bigaca byafecta canke bigaca bikora kubo bakorana akazi kagatangura kakamubihira akumva yo deserta yo bita abo bakorana ntibumvikane kubera igubwa nabi mu muryango mugore wiwe canke abana biwe atashe bakumva bohunga wagomba ntabakubita mugabo kumva n'urukoko rutunye ngaho uravyumva akageza kuri Real Madrid yibaza ngo birahera pu ugasanga nukuri imigendere y'abantu nawe yarononekaye ntibimeze neza ugasanga ya relation yiwe bashaka ni na relation yiwe n'Imana gusenga byakangura kuri abaza wapi rero muri make ivyo bintu ko ari bitatu birapoperanywamwo n'ibijanye n'igubwa nabi bigasohoka murakoze cyane umuntu yokora iki none igihe yisanze ageze ahantu agira iryo gubwa nabi mu mubiri canke mu mutwe hari icyo umuntu yokora kugira ngo ave muri iyo situation icyo umuntu yokora ni byinshi umuntu yokora kandi ndabivuge muri rusange byose umuntu w'Imana arasenga icyo kiza imbere kuko Yesu ni umukansela wa mbere byereka Imana muri ya Petero ca mbere 5:7 bawari sinibuka neza mugabo ndikumenya neza uvuga ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara iryo gubwa nabi wa mbere agyemera ni Yesu ahandi muri Yohana yavuze ngo nimuze kuri mweze kuri jewe mwese abanani n'abaremerewe ndabaruhura kuko ingata yanje itababaza umvise urumva rero icyo ni cambere c'umutima ikindi no kongerako hari abahinga babimogoreyemwo bashaka kugira gukumviriza bita écoute psychothérapeutique bamwe bita ni counseling cyane bita écoute kubera kuvuga n'umuti kandi uwo muhinga yabimogereyemwo utamuronse nta kibazo rero umuntu wizigira umubwire ivyo uriko uracamwo umwiganire atega amatwi ntugere mubwira ngo mpimpanuro ko impanuro ntayashaka kuronka ko si wari korabicamwo si wari ko aramenya ingene yo bigenza ko hari na yo bari ibintu atari bwabona atari bwumve nze gute igubwa nabi mugabo kubimubwira akagutega amatwi kuko kenshi gutega amatwi n'ubuhinga bazi ko bigoye akakutega amatwi ataguciramo atabwe ngo ndabizi cyane ngo turabivuga ivyo ngo ni vya bindi cyane ngo gucira ubanza gutega amatwi ni vyiza cyane nta gutega amatwi nkaho menga mko murahiganwa umubwire acecetse yumvirije nko kuri kuranyumviriza wewe woba umuhinga kweri nakubonye yitabira kwitabira nivyo yuko bamwemeranije umubeshe ngo aceva ngo nifika atari ivyo mugako nayo uko yavyakiriye gutega amatwi ivyo birakunda n'abatari umuhinga ikindi kwibungabunga kubera ko hari ibintu bikuvoma bigutera
yigubwa nabi. Kwibungabunga gute rero? Bwa mbere ho kwigufungura neza, kurya imfungurwa ukunda. Nka jewe ndonse umuceri, nabwo ndakunda n'umuceri, nje numva stress igabanutse. Umuceri uramvura stress, uko mvuga nti umuceri ni njya nziza yavuye mu mazi. Umuceri ukura mu mazi, si kumwe mu burima, ukura mu mazi, none n'amazi agiye mu yandi, ko umuntu agize n'amazi 90 n'ibindi kwijana, none ntacungira. Harabavuga ngo abantu bamwe ngo umuceri ngutera ngo ntuze ngo diabete. Sindabyemera kuko umuceri ni njya nziza cyane gose. Nutera mpishi kiretse wariye myinshi ngira ngo ukaruha, naho usinzira usanga wayonze. Umuceri naho utawekenya estoma irawusya kweri neza cyane gose, nakabi kawo sawa. Kurya neza, abenshi baza ngo ndiye njya zishwashwagira z'amavuta z'ibintu nyine by'ibinure, amashokora, ibintu nyine by'ibisikronyonyo. Urabibona ibintu by'ibisikronyonyo, nyine by'ibisukari, nyine by'amakugisi, amakeke. Urabibona ibyo bintu nyine by'ibintu nyine byagutya. Urabigira sha urabyishura umaze nk'imyaka 60 hoho icubona. Kubageni ni sawa, abana ni sawa, mbwa muntu hatoye dukuze kurya neza. Singomba ngo ibyo bintu by'amavuta menshi, ibintu by'amasukari ukuzura bigabanya, kuko isukari nayo iratera stress. Narijya uca wumva umenga isukari za kumvamo gute. Uravyumva? Kwibungabunga, kurya sport, ibyo biratuma stress ihera. Imyimenyerezo, kwinonora imisi. Nk'umuntu akiri muto akina umupira, akava mu biro gafata akayaga, ibyo birakura stress. Kuja ku kiyaga, kumva akayaga ko ku kiyaga, umuyaga gahuhera, natation, ibyo byose birimo ibintu bivura stress. Aho ukabandanya ugashaka ku bintu nita kwibwiriza, kugira ibyo wibuza n'ibyo utibuza. Akarorero, si byose ukwiye gukora kuwe nturi Imana. Nawe uri umupastori, iryo shengero urongoye ntiwaripfiriye. Gera igihe utahe muhira bakubone, nuvuga ngo wumva ngo ngiyo masengesho ndayeyo imisi y'amakesha, hanyuma nce ntango y'imisi 3, hanyuma nce nakira abazogira mariage, hanyuma nce waruhutse ryari pasito. Uravyumva? Muri make rero hariho ibintu udakora, n'ibintu nk'akarorero precisement tudumye ku rutoki, ibintu bitakugira akamaro, atanyungu bizana, ataco vyungura kwa Imana. Ivyo bintu bikorera iki? Basi nturi pastori, si ibintu byongereza urudanzo rwawe, nta nyungu bizana, ntibizofasha kuriha obere. Ivyo bintu bitagira akamaro bireke. Nuvuga rero gushinga ko hari ibintu udakora ukabireka. Icyo ni cambere. Ica kabiri, hari ibintu bikwiye kurindirizwa. Ibyo bikwiye kurindirizwa suko udafise amakuru akwiye yavyo. Hari ama information ukwiye kubanza kurondera kugira ngo bikore. None byisukira mwiki kandi bitaragira gukogwa. Deadline yavyo ntirashika. Ikintu baguhaye kuzobikorera ntikirarenga. Nkubambyiye ngo nzosigure mu kwezi kwa 4, harantu bantu migusigura. Nzotegura mu kwezi wa 3 ku ubu ivyo ndashaka kubirindira. Urumva? Hari ibintu byo kurindiriza. Byambere byari iki? Kudakora, cyangwa kuriha gukora, ibya kabibaye ibirindirizwa. Akenshi rero abantu bagase kubera ibintu byose baripopenya usanga ivyo urindizo bariko babikora nk'umenga bigira bikore bikenewe ku munsi w'ejo. Cya gatatu muri uwo murongo nyine w'ibyo bintu, hari ibintu byo gutuma bikwiye gukorwa mugabo atari wewe ubikora. Emera bituma abandi, delege cyangwa delegation. Hari ibintu wotuma abandi ugasanga ngo wabavyonona, ugira stress,
yuko baba byonona kandi abandi bo bikora kumbure neza kukurusha ugasanga ni nka bya yuko wajyanye n'umushoferi kandi bateza kuguma mu biro mutume abyonona atabyonona mutume wewe wicungere stress yawe ihere kuko urarusha uguwe nabi imbere muri wewe okay icanyuma rero ndagikunda cyane gose hari ibyo nahevye hakabyo natumye abandi hakabyo nahevye ibyo narindirije hasigaye ibiki ibyo nkora ibyo njana birengera nkabikora n'umutima uri hamwe kandi bikora neza kubera ko nta binciramwo kandi ibyo uza gusanga ndabimetriza kuko mvuze nti ndabihagarika ko nzobikoresha kuko nije ndabiraba nije ndabikora konde kwa rero ntibintegeka stress yavyo ntindemera kuko ndavuga nti okay nzobikoresha kuko nije biraba ibyihuta natuma naka abangutse canke impemba ariko arabikora ibirindirizwa ntibingora umwanya wavyo uriho programme yavyo irahari mfise plan stratégique bizohora muri umwaka uza byose biratomoye none umva no byasese ya gute muri make rero ni ingene twimenya ingene twibuza cyangwa ingene twibyiriza ingene twifata mu by'ubuzima bwa misi yose muri make rero inyishu yawe bituvako bituvako amahitamwo meza